Bamwe mu bahinyanyuzi bavuga ko bitari ngombwa ko amasanamu ajana n'amajambo abari mu ruririmbo kiretse iyo urwo ruririmbo ari urw'umugambi. Bikaba vyavuzwe na Sibomana benshi bazi nka SB, akaba yavuze ko abarundi bakwiye guhindura ivyiyumviro. Hari amakivideo y'amaproje y'ama-entreprise atandukanye ugasanga nk'umuntu yaririmbye nk'ikintu utegerezwa kwerekana ico kintu nyene, mugabo hakaba hariho n'izindi ndirimbo zo kuryoherwa, izo zozo ntizisaba ngo vya bintu waririmbye ngo abe uca werekana. Hari n'indirimbo peut-être urashobora gusanga nk'indirimbo z'abakenyezi, izo ni maka nk'ikintu uba wanditse muri concept muri script yawe ucerekana ico kintu iki guhanura tusa. Hakaba rero n'izindi ndirimbo donc dusanzwe tumenyereza divertissement, bisigura yuko bijya bintu muririmbye aba yaririmbye simaka ngo byose uco vyerekana, yaririmbye ngo ndagukunda simaka ngo uco werekana bari muri love. Ari nk'ikintu uba wiyumviriye uba wagiye gucreya, kiba catwaye umwanya, kiba catwaye uburyo, kiba catwaye ibintu vyinshi. No kuvuga ni twege turagiye valeur, ahubwo ini wacu mu Burundi niyo batarabitahura. Urumva ini wacu turacafise akantu kakiri loko cyane ku kintu c'amasanamu. Iyo ukoze ikintu nk'iki ukazana nk'ibintu bitari bimenyerewe ngaha, hari n'abaca bakubwira ni ibi bintu uyu muntu yari kubikora uku, yari kugira uku, yari kugira uku. So buguruke mu mitwe, ntibagire gusaba duponde baponde ngo ama video yacu ngo na quality afise niki, zirafise quality kuko turitanga vyatari. Ahubwo imbere yo gukomanta babanze barabe gato kwanza ukuntu iyo ndirimbo structure yayo ukuntu ipanze yose, et puis nibiba vyayikozwemo, kuko urabona turi mu gahugu kari enclave kugira turonke ibintu bitworoye biratugora cyane. Tuba twagerageje uko dushoboye kugira turyohere abaraba imbonesha kure. Nayo Chansa Abimana we akavuga ko ahubwo ari vyiza gukora amasanamu ajanye n'ubutumwa buri mu ndirimbo, ari navyo biheza bigafasha uri kararaba gutahura iyo ndirimbo neza. Ururimbo rwiza reka duhere mu matwi, kuko ururimbo rwiza n'amatwi nivyo abantu baza kumviriza hanyuma bakarukunda bivanye n'ico rubibutsa canke rubaha, kugira ngo ruze gukabura uko biyumva maze barukunda. Hanyuma ariko kandi ururimbo rwiza mu bijanye n'amasanamu naho ni urwo ruririmbo ruza gushira mu masanamu ivyo amajwi avuga, canke vyoba bitameze neza canke ntibimeze neza iyo ururirimbo rusanga ruko ruravuga ibintu mugo ugasanga mu masanamu biratandukanye cyane. Nibaza nti rero ururimbo rwiza mu bijanye n'amasanamu nuruza kutubwira iyo nkuru iri kiravugwa mu ndirimbo, iyo nkuru iri kiravugwa muri rusange tukayibona kuburyo ko naho tuwowe tutumva urwo rurimi cyane cyane nk'ikirundi kitagera kure cyane, tuza gutahura ivyo bariko bararirimba tukavuga tuti ivyo ari byo byose naho ntavyumva neza uru ruririmbo ruvuga ibijanye n'ibintu. Kuko à la fin de la journée ururirimbo turiko tubwira umuntu canke bivanye n'ico ruvuga, amasanamu aza yereka abantu ivyo ari byo. Arashobora n'ivyo kuza yongereza agashiramwe ivyo umuririmbyi ataririnze, mugabo à la fin de la journée ico dushaka kumva, ico dushaka kubona nikiza kuryosha de plus ivyo naka yaririmbye, sibija kure yavyo, kuko byoja kure yavyo nta kamaro ko iyo nkuru canke iyo histoire yari kuja muri urwo ruririmbo. No kuvuga ngo uko bimeze kose, ukuza kuyorohereza kose nimbura umuhinyanyuza w'amasanamu, ivyo uza gukora ivyo arivyo vyose bitegerezwa kuba bihuye mu rugero rumwe canke urundi n'ivyo uwo muririmbyi yaririmbye. Ivyo biruko mu gihe hari indirimbo ziba zifise amasanamu adahuye n'ubutumwa buri mu ndirimbo.